ni ikintu co gukora ibiharuro bikavamwo amashugwe canke ishogwe. Bimeze gute muri rusange? Ivyo vyose tubona bidukikije, ndavuga ibiti, ivyatsi n'ibiki, nuko nshoboye kwerekana neza ko vyanditswe mu biharuro, ibitoke, ibiti, cyane gusa ndavuga ku mababi yavyo canke ku maforme yavyo, ivyamwa bitandukanye n'ibiki, vyose nagiye kuvumbura ko vyanditswe mu rurimi rw'ibiharuro. Wewe warabitoye uri umurundi? Yego cane. Ibabi rimwe ibiharuro gute? Iyo formule ibimeze gute muri rusange? Yego nkuko nari nabiberetse ni ikintu kimwe ca mbere. Gusa uburyo bikorwa izo equation nkoresha niho ubuhinga buhagaze. Numva umengo aka kanya ntibikeneye ko ndabimenyesha abantu bose, kuko hari imvo ziwanje nyene zituma ntashima kubibwira bose, kuko ko bari kubisanzaza mu gihe kitaragera cyuko isi yose ibimenye. Na nturashika mu kibano ciwawe usanzwe ubamwo canke mu bagenzi bakakubwira ati urafise akantu katagenda neza mu mutwe bivanye n'ibintu uriko urababwira? Muri make ivyo sanzwe nzi ko bitotahura bose, ariko ibi nkora nasanze ari impano iri muri jewe. Ego hanyuma kenshi nayikoresha mu bitandukanye, byaratuma ntacyahurwa kuko nsanzwe ndi umuntu akunda kwiyumvira cyane. Rero ukunda kwiyumvira, rimwe na rimwe urabangamira abantu kuko ubona ibintu mu buryo bunyuranye n'uko babibona, abandi batabona, kuko bo babibona mu kamenyero, mu gihe nawe ubibona mu kwiyumvira. Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Tukumwe numwe mu bakozi ba Setik Burundi. Dakora mu kici. Amahoro. Meze neza. Ndashima. Mwitwa bande? Nitwa Salomon MBONINYIBUKA. Hari ikintu gishasha catumye mvuga ati kanda guhamagara tukiganire ko ni ikintu co gukora ibiharuro bikavamwo amashugwe canke ishogwe. Bimeze gute muri rusange? Ego muri make ni ubushakashatsi nakoze, mpereye ku by'abandi bashyitseko, nanje gerageza kwiyumvira. Hanyuma nyuma yo kwiyumvira narashitse ku cyo navuga resultat nziza cyane. Ego rero imwe muri izo resultat ni uko nshobora kwerekana ko buri kintu cyose kibaho ego cyanditswe mu rurimi rw'ibiharuro. Ego rero ivyo vyose tubona bidukikije, ndavuga ibiti, ivyatsi n'ibiki, nuko nshoboye kwerekana neza ko vyanditswe mu biharuro. Wafatiye n'iryahe babi wafatiye ko kugira ngo ushobore gukora iyo formule? Ari indimu, hari amababi y'amavoka, wafatiye ku kibona? Muri make navuga intango yanje ntabwo nahereye ku mababi y'ibiti, ahubwo nahereye ku biharuro. Ego ibiharuro abashakashatsi bakoze, igihe nariko ndabikora nasanze haragahaze kuri vyo, ntangura kuvyiyumvirako. Yamaze kuvyiyumvirako cyane, agahaze bisugure ko hari agakosa gatoyi kari karimo. Sinavuga ngo nagakosa cyane, ahubwo hari aho bitashobora gushika bivanye n'icyo nashaka gushikako. Kere muri iyo ntumbero ngira teka nkore kugira ngo ndabiteze imbere, ndabigire amelioration kugira ngo bizoshobore gushika naho handi bitashobora gushika. Ego rero maze kumara igihe kirekire cyane ndavyiyumvira ko gerageza ibi n'ibindi, niho novuga ngo ako gahaze nashoboye kugakuraho. Hama ivyo biharuro ndabiteza imbere. Rero mu kuko biteza imbere nuko bishobora gukora nico kimwe navuze, gucapa buri kintu cyose, cyane cyane ndavuga amababi y'ibiti, forme y'ivyamwa n'ibindi bitandukanye, nisunze ivyo biharuro nyene twe dusanzwe dufise.
ni izo projet zawe canke ivyo umaze gukora nibahe bantu tuzi mu gihugu ni ivyahe bisata tuzi mu gihugu bikomeye canke kw'isi umaze kubitwara bakakubwira ati nyabona iki kintu c'uyu mugabo nico kubiharuro biva mu babiri c'amashuri. Ego navuga ibisata bikomeye mu gihugu mu bijanye n'ibiharuro si byinshi ariko cyane cyane nagiye muri kaminuza y'u Burundi iyi nyene tuzi. Ego navuga hasa nk'ariho honyene mbere hari igisata cigisha ibiharuro. Rero ndavugana namwe mu maprofesere baho abwira ko hari bishasha nzanye hanyuma bati uraza utwereke turabe barampa akanya rero ndagira urabespeaker. Ego presentation abandi benshi bahari twabatumiye ngo barabishimye cyane. Hanyuma nyuma y'ivyo kandi naragiye muri école doctorale uko bamwe mu bahakora barabwiye ko hariho umujene ari tarantiwe ati bomwumvirize nawe nyine ndagerageza kubereka ivyo nakoze baravyemeye ati ni ibintu bishasha ati ntaho tubizi kandi ni ivy'akamaro cyane turavye uko biri nico bizokora bizozana akarusho. Hanyuma nyuma yaho nashoboye kuja en contact na bamwe mu bo hanze. Hehe na hehe? Ko tumaze kuvugana n'umwe wo muri Cameroon yasanzwe akora muri shirahamwe bita AUMC ni African Institute of Mathematics and Science. Okay. Na nyine ndashobora kugira presentation imbere yiwe gusa twakoze kuri Zoom nawe nyine iraapprecier aravuga ati ibikorwa byawe ati ni byiza cyane tirera ati ikaturondera abandi tube twogufasha kuvyandika no kubyamamaza ariko kandi mu bundi buryo budasanzwe no kubikingira kuko abantu basanzwe bashaka gutwara iyo projet gutwara icyo bikorwa byanje. Na nturashika mu kibano ciwawe usanzwe ubamwo canke mu bagenzi bakakubwira ati urafise akantu katagenda neza mu mutwe bivanye n'ibintu uriko urababwira? Muri make mu kibano bakwakira gute? Canke nk'abantu batabitahura bakubonye uriko uramubwira ngo ibiharuro vyavuye mu ishugwe rimwe ibiharuro ry'amababi bacu bakubwira gute muri rusange? Muri make ivyo sanzwe nzi ko bitotahura bose ariko ibi nkora nasanze ari impano iri muri jewe. Ego hanyuma kenshi nayikoresha mu bitandukanye byaratuma ntatahurwa kuko nsanzwe ndi umuntu akunda kwiyumvira cyane. Rero ukunda kwiyumvira rimwe na rimwe urabangamira abantu kuko ubona ibintu mu buryo bunyuranye n'uko babibona abandi batabona kuko babibona mu kamenyero mu gihe nawe ubibona mu kwiyumvira ati je naho ibintu bigenda uko ndabona ko byo byari bikwiye kumera uko. Rero benshi narababangamira ntibantahure bakabona uzinduka ugenda n'akamashini mu gasibere canke ahantu bakabona bagarutse ku mugoroba bazi gukora iki ko ndondera ibiharuro. Byarashika rimwe na rimwe mu bo tubana byarashika cyane nicaye nko muri salo gasanga nashusha umutwe ndiko ndiyumvira salo wego ntibantahura ariko ndabwira ati je ngamije gushika kure naho mumbona hafi turi kumwe. Ego gusa haraye byakiroka ati gira turabe ko rero ubu novuga ati nabikoze ahatanguza munge gira kuvuta ngo kugira presentation muri kaminuza abantu bakavyemera basoza nibajije ku buhinga bya barabonye mu kantu gatoye kagaco n'ubundi nibaza ko ataremera neza. Sinovuga ngo babonyemo agaco gatoyi babonyemo umuco munini kuko ubwavyo ntibihinyuzwa. Yego ko nabwo ati jewe sivyo nivyo niyumviriye ati wanashima ati nimba ufite ahandi wowe ubizi ati kendo cy'amarishasha zane. Yego rero ivyo bakavuga ati ntaho tubizi kandi umuntu yigisha muri kaminuza amaze avuga ati ibyo bintu ntaho ndabizi ni kimwe mu byemeza ko iyo bija hose naho byoba bihari ntibiri hafi. Yego hanyuma rero
ko kubonamo umuco nyene niko kubishima naco catumye benshi muri bo biyemeza kunshigikira. Ubu bamwe turiko turakorana mu kwandika ibikorwa vyanje kugira ngo tuzobishira habona. Ufise urwaruka rungana gute bagenzi bawe bariko baragufasha muri rusange? Ntabwo ari urwaruka ahubwo n'abigisha bo muri kaminuza nibo bari ruhande yabigisha matematike baremeye kukuja inyuma kuko barabonye ko ari tara rya kari. Aha. Niki usaba kuri leta, niki usaba n'abandi bantu muri rusange, kuko n'impano iri ahantu hake mu gihugu cy'u Burundi ndibaza bwa mbere iboneze, niki usaba muri rusange nkawe yo? Amaje ico nsaba majambo make nuko impano yanje yoshigikirwa hamwe nuko mfise ivyo navumbuye uburyo bukaboneka tukagerageza kubishira mu bikorwa kugira ngo bivyare umusaruro yego bigira uruhara mu iterambere ry'abene gihugu mu Burundi, muri Afrika, kamere no mw'isi yose muri rusange. Ku muntu atacoye kugira amahirwe yo gushaka ku ntebe y'ishure, ivyo biharuro vyiwe yaco bishobora kumumarira mu kibano? Yego cyane, birafite vyinshi vyo mara. Nkuko nabwiye, sinzi gusa nuko nabwiye amwe mu madomene vyokoramwo. Nta kibazo ushaka kutubuheza. Nko mu basanzwe bakora umwuga wo gufuma amashuka, ivyo biharuro vyobafasha cyane nko mu gucapa amashugwe. Kera byabasaba igihe kirekire, ariko jewe nkuko nabwiye mu minota nk'ibiri guteranya rimwe gatatu kane kaca ishugwe riboneka kaca fuma. Nko mu gukora amadekor, cyo nyene ni ibintu byoroha cyane. nko gukora amaborderi, muharamubona byabashira ku mpuzu y'amashati, amashati abageni cyane cyane n'ahandi naho nyene biroroshe cyane kuri jewe. Urumva bifashisha abacafyi mu kubigira. Ubu rero umuntu ashobora gukoresha igiharuro adafite niyo mpano yo gucapa, gaca kivamwo ishugwe gaca fuma. Numva ko ari ikintu ciza cyane. Yego cyane, mu mwanya muto ndamwereza ati niki shira ngaho cya kivyara ubwo bwoko bw'ishugwe ushaka bivanye n'ubumenyi aguhaye. So reka ndagushimire cyane ikiganiro Open Mic kuba wakoze ukaza kudusigurira ibintu bijanye n'igiharuro kiva mu ishugwe. Tonga tunagutera intege cyane, nibaza ko uvumbuzi utaza guhagarikira ngaha nyene, ukibandanya cyane kurondeza n'ibindi, kandi nibaza ko ari no gwaruka uzobandanya kugira ngo uvumbure n'ibindi byinshi cyane, kandi uretse ko nivyo mfise atari bike. Asante cyane. Uzosi.